Abakozi b'ishirahamwe Econet Leo kino gihe bafise imyidogo myinshi bivuye ku ngingo iheruka gufatwa n'uburongozi bw'iryo shirahamwe. Bo babona yuko iyo ngingo yobije kuba inyenda muvano ya ndyogo yuko bashobora kugabanya abakozi umwanya wari wo wose. Reka turabire hamwe iyo ngingo ingene imeze. Duheze twumve ko boba batarira busema canke boba bariko barigirisha. Urugwandiko nugo bategerezwa kwemeza kubishasha bitegerezwa gukorwa. Avyanditse ko umukozi wese ategerezwa guca amafaranga avuye mu mainite angana n'ibihumbi 50. Aho ni ku musi. Kabiri, bati umukozi wese abwirizwa kuzodandaza amakarite simu 7 ku musi. Ubwa gatatu bavuga bati utazoshobora gushitsa ivyo vyavuzwe hejuru azoca afatirwa ingingo. Kane, baravuga yuko umukozi wese abwirizwa kuzotanga raporo ku mu directeur canke umusuperviseur azoba yagenywe. Ubwa gatanu bavuga bati aya masezerano canke izi ngingo bizohagarara bivanye nuko urudandazwa ruzoba ruriko ruragenda. Aha rero niho bafitiye amakenga abo bakozi. Baragira bati ingingo yo kudutegeka guca amafaranga angana n'ibihumbi 50 ku musi, aya mafaranga mu gihe umuntu atayakwije agaca afatirwa ingingo. Bati ubwa mbere abakiriya si uja kubarondera bagusanga ahuri. Bati mu gihe none umukozi atoshobora kuronka ayo mahera 50, ntimwumva yuko baba baronse ingene bamukura mu kazi. Bati kuko ingingo izotuma bakora bafise stress nyinshi. Mwe muriko murangurikira namwe mwishire mu kibanza c'aba bakozi ba Econet Leo. Ivyo bavuga ni ibintu vyumvikana. Bakubwiye bati ku munsi utegerezwa gukwiza ya mahera, utayakwije uzoca ufatirwa ingingo. Batigira amahoro utadandaje carte simu 7 ku munsi, wewe ivyawe bizoca bisubirwamwo. Aba bakozi ba Econet Leo rero barasaba ibi bikurikira. Ubwa mbere basaba yuko iyi ngingo itoba itegeko, ngo kuko basinye amasezerano y'ubuhinga ntibasinye amasezerano y'ubudandaji. Ngo abajejwe igisata c'ubudandaji basanzwe bariho. Aha ndabibutse ko iyi ngingo iraba abakozi bose kiretse uwo muntu bazoba bagenye kugira ngo akurikirane abandi bakozi. Ubwa kabiri, ngo kubona bavuga yuko umuntu atazokwiza ivyo basavye ko bizoca bimugirira ingaruka mbi, basaba ko ivyo bintu vyohagarara kuko ngo abakozi boca baguma mu ruhagarara, bakaguma muri stress, hanyuma n'umwimbu ntusubire kuba mwiza. Ubwa gatatu, barabona yuko uwo kwanka kubisinya yoca afatwa nk'umugumutsi. Muri rusangi basaba yuko ibi bintu vyohagarikwa bitofatwa nk'itegeko. Kandi bakavuga yuko babona yuko ari umukenyuro ukugomba kugabanya abakozi. Hariho kandi amakuru yemeza yuko Econet Leo ishobora kuba ifise ingorane z'ubutunzi kino gihe. Birashoboka rero ko bifatanye nuko kuntu abayobozi ba Econet Leo bariko barafata ingingo zo kugomba kugabanya abakozi. Reka mu gusozera nsubire ndabibutse ko abakozi ba Econet Leo basaba yuko ivyo vyaraye bivuzwe ko vyoja mu ngiro uno munsi, nukuvuga itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, ko ritoba itegeko ku bakozi. Aho twosaba Econet Leo ngo ntisabe abakozi gukora amananiza, kuko sibo bokwikurira amafaranga mu mifuko y'abantu, canke sibo botegeka abantu ngo mugura amakarite simu tukwize amakarite simu 7. Baca umugani ngo ugomba kukurya ntabura imboga gukoza,
ariko twizere ko Econete rero itagomba gushika iyo hose. Twoyisaba yuko yokorohereza abakozi bayo bakabandanya bayikorera. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.